ya gatanu na gatandatu Kigarama uyu mwaka Uburundi buratunganya nta gisivya inama rukokoma izohuza abavuye hirya no hino ku isi ni mu ntumbero yo gushigikira imigambi itandukanye y'iterambere mu Burundi duhereye kuri ya mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 hamwe n'Uburundi buteye imbere muri 2060 muri kino kiganiro rero tukaza kurabira hamwe abazokwitaba iyo nama bari bo hamwe n'ingene itunganijwe kugira ngo rero byose tubimenye. Dufise abatumire bane. Uwa mbere ni Audace Niyonzima n'umushikiranganje ajejwe ubutunzi no gutunganya imigambi y'iterambere mu Burundi, planification économique. Nibaza ko atavyo nihenzemwo ikirundi kiratugora guvanga n'igifaransa. Mwakoze kutwitaba. Nuko nyene tuvyita na mwakoze gutunganya kino kiganiro kugira ngo dushobore gushikiriza abarundi n'ababa mu Burundi yuko bategurwa mu gikoraniro zoba kugenekezo ya gatanu ya gatandatu tugeze kwa 12. Murakoze. Umutumira gira kabiri ni Ambassadeur Albert Shingiro n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, namwe bindazi ko hari ivyo gufashanya n'amakungu. Murakoze cyane, reka nanje nifatanye na mugenzi wanje ndabashimira kuri ubutumire mwaduhaye kugira tuze gusangiza no guhimiriza abagwiza tunga bakava amahanga nabo dusanzwe dukorana mu bikorwa by'iterambere kugira ngo dushobore gushira mu ngiro mbona kazoza yacu igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Alendi Kumana n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe gutunganya imigambi y'iterambere. Nibaza ko namwe batacu nihenze. Ni mwihenze. Murakoze kwa mwatwitavye. Murakoze namwe kuba mwatwizeye kudutumira muri kino kiganiro. Turi kumwe kandi na Honorable Olivier Suguru, benshi bamuzi mu bikorero twabo, arongoye urunani no vuga bagwiza tunga mu Burundi CFCIB. Namwe bingira ntacu nihenze. Mwakoze kutwitaba. Yego me nuko nyene ntacu nihenze ko kanatwe mwakoze ko mwadutumiye ndetse ndamutse cyane nawe dusangiye ikiganiro twashikize natwe aho duhagaze n'ibyo tuko turakora kugira dushikire ico kizokora cyongere giteze iteka igihugu cacu Burundi. Murakoze. Twinjira rero mu idonido rya kino kiganiro, reka mpere mu biro by'umukuru w'igihugu Alendi Kumana, mwebwe mujejwe gutunganya imigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu. Icyumviro ciyo nama y'abafasha u Burundi bazova hirya no hino cyavuye he? Icyumviro cyo gutunganya nama cyazananye nuko mu 2023 mu kwezi k'umunani twashizwe imbere n'umukuru w'igihugu mbona kazoza Burundi bwifashe mu 2040 n'u Burundi buteye imbere mu 2060, aho twereka inumbero igihugu cyofata mu bijanye n'iterambere n'ingene vyokorwa kugira dushike kujyo terambere turondera n'ineza mwene gihugu. Inyuma yaho haci hakogwa gusubirwamo cya gitabo bita Plan National Development kijanye n'iyo numbero shasha twahawe, aho ubu twerekana neza amahangiro dufise kugira dushike kujyo terambere. Kimwe rero cyasohotse muri ico gitabo kirerekana neza uburyo bukeneye kugira dushire mu ngiro imigambi itandukanye yashizwe muri ico gitabo. Rero mu mahangiro dufise ibihangiro 22 avuga neza yuko hari mu bijanye no guhimiriza abafasha mu iterambere ry'igihugu n'abarundi basanzwe babahanze barafite icyo baterera. Niyo numbero yatumye rero tuca turondera kutunganya nama kugira dushoye kurondera abatandukanye dusanzwe dukorana bafasha igihugu cy'u Burundi n'abarundi bari hanze kugira turenye twokwegeranya uburyo bukenewe bwotuma dushira mu ngiro imigambi iri muri kino gitabo twahawe ino mbona kazoza. Bya mwo twibutsa nyine ingingo nkuru ziri muri ico gitabo. Ingingo nkuru muri ico gitabo burya ihangiro nyamukuru gifise nuko ubuzima bw'abene gihugu bwohinduka tukagabanya na bijya bita les inégalités, kuko murazi yuko biharo vyerekana yuko bice birenga 60% by'abarundi basanzwe bakenya. Nishobora kuvuga yuko igihugu giteye imbere mu gihe dugifise ibiharo bingana gutyo by'abarundi bagikenye. Turafise ibiharo vyerekana ibijanye na PIB par habitant biri hasi cyane, aho turi ku madolari 350 ku mwene gihugu ku mwaka, twifuza gushika ku 2040. Ivyo byose nivyo bituma bitwereka ko turondera guhindura ubuzima bw'abene gihugu. Mugabo ico gitabo kirafise ukuntu gitunganijwe, turafise ingendo leta y'u Burundi yihaye aho duyisanga mu bintu bitatu nyamukuru. Icambere ryo guhindura inyubako y'ubutunzi kugira twongereze umurindi w'iterambere bimwe yita la transformation structurelle de l'économie. Kuko murabona yuko hanini ubu dufise ibice birenga 35% biva mu vy'uburimyi.
ukaca ugenda kuraba mu bijyanye n'amahinguriro n'ibice 17 kwijana, mu maserivisi turahegereza ibice 40 kwijana. Mu gihe tugifise iby'ubutunzi bitunganije gutyo, iterambere rirama riragoye kuribona. Nico gituma tuvuga muri iyo ngendo ya mbere ijanye no guhindura, benshi bakava mu by'uburimi tukaja mu by'amahinguriro. Iyo ni ingendo ya mbere. Ingendo ya kabiri ijanye no gufata ingingo hisunzwe imvo ziboneka, bimwe la prise de décision basée sur les évidences. Kuko murazi mu gihugu cy'u Burundi kenshi turakunda kuvuga ngo 90 kwijana by'abarundi n'abarimi, mugabo baza ati iyo biharuro bikuye he bikabura. N'ingingo zose dufata ugasanga n'ingingo zidashingiye ku biharuro. Ni hamwe usanga rero iyo two turakora turiko turahwihwisha, bimwe bita mu gifaransa naviguer à vue, umenye yuri kuraja. Ica gatatu mu iyo ngendo harimo kongereza imibereho y'abene gihugu, muga tutibagiye gutunganya neza ibijyanye n'igwirirana ry'abantu, bimwe yita la maîtrise de la population. Ko murabona yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu gitoyi cyane gifise 27 ya quadrato kare, ni bike cyane, mugabo abanyagihugu ni benshi cyane. Turi ibiharuro bya rusansuma bizotwereka neza. Turabona ko densité renza 350 habitants par kilomètre carré. Ningorane cyane ugiye kuraba mu ntara zimwe zimwe. Izo ngendo zitatu rero nizo twashingiye ku mugabo tugerageza kuzagura tugiye mu nkingi zitanu zayo. Icyo bitangaje ma leta n'inkingi ya mbere, icyo leta yiyemeje gute. Aho turaza kubona cyane amahangiro abiri ajanye nuko ivya leta ingene bitunganijwe byo hinduka, l'efficacité ingene dutanga ama service, kugwanya ibiturire, climat des affaires. Ko murazi yuko cyo ni ikintu gikomeye cyane gituma ivyo gutera imbere bidakunda mu gihe igihugu cizizwe mu karenganyo, harimo kujya ibiturire, ni ibintu bituma iterambere ridashobora kurama. Donc ivyo rero turabibona mu nkingi ya mbere, ivyo bitangaje ma leta. Inkingi ya kabiri ugutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, mu gifaransa bavuga efficacité économique. Niho dusanga ama secteur productif vya agriculture, vya infrastructure, vya energie, vya industrie, vya TIC. Ni kuvuga yuko dutegerezwa guhindura ekonomi yacu nye tubikora. Ikaba rero mu nkingi ya gatatu ivuga kurondera neza abene gihugu bita mu gifaransa équité sociale. Naho tuza gusanga bya byose bijanye na développement du capital. Umunyagihugu yavutse akavugwa neza, iyo umunyagihugu akuze akaronka kuja kwishura kiga neza, tukabona ibintu bijanye na protection sociale, tukabona ibintu by'inyubako nziza. Kuko iterambere ridafise abene gihugu afise amagara meza, baciye ubwenge, baba heza, biragoye n'ijya efficacité économique tweko turavuga ko twoyishikako. Mugabo murazi yuko iterambere ridashigikira ibidukikije naryo ari kindi kibazo. Nico tuca tubisanga mu nkingi ya kane, tuvuga yuko ibidukikije n'itunga kama bitegerezwa navyo gushigikwa cyane. Cyanyuma rero nicyo nza gushimikira ko kijanye no gufashanya neza nabo sanze dukorana, nicyo bita partenariat fructueux. Ni naco gituma twatunganije inama kugira dushuye kuzana abanyamitahe batandukanye, tuzane abo dusanze dukorana na leta, za Banki Mondiale n'izindi zose, twumvikana ubunumbero nshasha twahawe n'abarundi rero baba mu mahanga. Ni kiye kintu boterera ko barafise ico bozana mu byo bita transfert de migrants. Ni ibyo ni inkingi zitanu niko ndavuga. Muga irafise ico gitabo kirafise ico twokwinga amahangiro 22. Ayo mahangiro turaza kubona ivyo leta yiyemeje, tukamanuka tukabona ibijyanye n'uburimi bitandukanye byose. Mugabo rero nitwagarukiye ngaho kuko barakunda kutwagiriza ko twakunda kwandika ibitabo tukabishiraho, nariko ndasoma kandi abarundi n'utanditse gumavuga. Nk'ubu twotangura kuraba kuva dutangwe kuvuga la vision. Umushikanganje w'ikigega cya leta bo baba mu migambi araza kudufasha. Turakeneye kumenya tuti mbega tugenda turivariwa gute, nk'uvuga ati kuva dutanguye tuvuga twandika ama plan kenkino ibyabaye ni byinshi ntabwo kwigora bitebako. Nk'ubu ku mwaka canke ku trimestre semestre muragenda muravuga muti ubu twagize iki, tuvuye kuri iki, tugeze kuri iki. Est-ce que vous avez des critères d'évaluation? Murafise mu baji kibazo gikomeye cyane, ari na kimwe twandika tuvuga, ari na kimwe byagiye bigaragara yuko mu byo dukora byose twandika mugabo tutazi ibyabaye. Nyene cyo nakunda kubivuga ngo ntushobora kumenya aho ugeze utazi uri kuraja. Sinovuga ko ngeze kuri permanence nazi ko ngiye mu cyarama, navyo novuga. Bisigura yuko muri ico gitabo twarashyizeho ibiharuro mfatiro bishika 9 byerekana koko mu 2040 ko tuzoba dushitse kuri iryo hangiro. Kimwe nakivuze kimwe kijana na PIB par habitant, turi kwitura sasa ingana tukaja kuri 2000. Ndagihagarara ko cyane kuko ni ikintu cerekana fashe 2000 ngabura na 350 ndabona ni incuro 15.
myandi majambo vyerekana inguvu twoduza mu bikorwa by'iterambere turiko turakora namba dukora amasaha 3 dukore 10 ivyo biharo birahari 9 vyerekana neza ingene tuzogenda twenye turaba yuko turiko turatera intambwe inyuma y'ivyo turafise ibiharo mfatiro ijana kuri ku mahangiro amwamwe kuri objectif yose mwarabibonye yetwo turabikora muri ibi vyama vya budget programme hanini nuko tuvuga ati ifaranga ryose riko irasohoka kuno munsi riza riterera iki mu migambi twashizwe imbere tugerageza kuraba iyo hangiro twahawe iyo twakwita ni nka plan stratégique vision ijya muri PND kakiza coopérationnaliser bya twakwiye muri vision muga turajya no mu mabije ya ministeri yose tukajya mu makomine tukaraba amafaranga abatswe ndufashanya bariko baratanga ariko aza guterera iki ya maziki mu byo turiko turakora kuko turakunda kuronka amafaranga menshi tukumva ibiharuro muga umuntu akarindira yuko abone cyahindutse bene giko akibura ivyo nivyo rero dushaka gukuraho ni naco gitandukanye n'ibindi bintu byagiye birakogwa kera ubu turafise ibimenyetso mfatiro tuzora turaba notanga nk'akariro kubijyanye n'ibya efficacité économique efficacité gouvernementale ni kimwe muri indicateur dufise ngaha muri uno mwanya tuvugana uyu nyene hari abantu biwacu bariko baca mu service yose ndazi ko nonga haba hari bariko barabaza les bénéficiaires ya service yiwanyu yuko bashima nge icyo bita la qualité du service public kuko biri muri ya objectif ya mbere ya engagement de l'État bisigura rero yuko muri ya evaluation ariko ndavuga turi muri evaluation dukene ibiharuro mfatiro vyerekana ati vyerekana aho abitura RTNB baratunganirizwa barashima byo bimeze gute kuko biri muri objectif ya mbere yitwa engagement de l'État muri engagement de l'État rero turaba efficacité gouvernementale muri efficacité gouvernementale mo la qualité des services publics nashaka rero mumuriza abantu batwumviriza baravuga ati turamenyereye kubona ibitabo icyo dukora twebwe nk'abajejwe ibiro bijeje gutunganya imigambi n'ivyigwa nuko twifuza ko kino gitabo kitazocika un slogan turazi ko babikunda twabonye byinshi naco nyene nikije mu bindi nijo dushaka rero kubahumuriza nariko ndabaha uburero buboneka bya budget programme turiko turakora ko chaque trimestre amafaranga akoresha turayakurikirana nibi nariko ndavuga byo muri efficacité gouvernementale ivyo turiko turakora dufatanye na cya kigwa ikigo y'NSB umwaka uzazo kugwa ama enquête menshi yerekana bya pauvreté n'ibindi nabivuze mu ngendo ya kabiri yuko ari gufata ingingo hisunzwe imvo ziboneka nibaza ko ari cyo kintu shimikira ko cyane rero muri ipiri ya gatano ya partenariat fructueux aho tuvuga ko turabivye fashanya ubu rero dushaka kura amafaranga yose azoza azobagiye mu byo twifuza canke agenda mu nzira yabo abadufasha bashaka kwagendamo kuko nitushaka ko tuba abakonsommateurs gusa batubwiye ati urakeneye arakana nkunda kuvuga kenshi urakeneye bya planification familiale gusumba ikiraro no kubaka gihuza gahumo kijya muri Tanzania nitwe tuzi icyo dukeneye cyozane neza abene igihugu simvuze yuko bya planification bidakenewe birakenewe mugabo tuca tugira icyo bita priorisation iyo muri kumura turatanga amafaranga nibaza ko ari cyo gituma bishiye mu bushikanganje bw'ikigega ca leta baheruka no gutunganya rusansuma no wikiri kwirabandanya mbere ngira reka nsimbire ku bushikanganje bw'ikigega ca leta nyakuba mushikanganje ivyo byose avuga ndumva ko avuga imigambi urumva nawe nyine avuga ati bitabo byaranditse mu majambo aravugwa bisaba uburyo aha twere tuzobona umurundi avuye kuri 350 dollars aje ku 200 ku kantu iyo PIB mwe murabona murakoze kuri ico kibazo mpere kuri ico nyene ni kibazo gihambaye kuko turavye ibindi bitabo vyandikwa be nico twari twanditse ubwa mbere hari habuzemwo ivyo by'amahangiro ni kuvuga kumenya aho turi n'iki gihe mbega umurundi afise ngahe yoba afise ngahe igihe twovuga ko ari umurundi ateye imbere rero naho turakorera rero twateye iyo ntambwe yo kumenya aho turi tukaharondera tukamenya kuko ngo utazi kagwaye burya ntashobora kumenya nyine yivuza nkuko bivuze kandi utamenya utafise yaje ntamenya ko yazimiye ntamenya ko yashitse rero muri bitabo bishasha dufise rero nakabirya kagiyemwo gatuma tumenya iyo turiko turaja muri ibi bitabo twanditse cyabe cimbona kazoza cyabe igitabo kirimo imigambi iterambere le plan national de développement birafatanye byose bikanywana bigeze bikatwereka byukuri aho tuva naho tuja aho tuva rero nahantu tubona ko hatabereye turifuza ko rutera imbere tukamera nk'ibindi bihugu biteye imbere
n'ivyo biharuro yavuze rero bigenda vyerekana yavuze amashingiro menshi menshi muti rero uburyo bwo kubishira mu ngiro kugira dushike kuri ya madolari 2,000 avuze ya PIB turabe ivyo byose ariko aravuga muri make bizosaba uburyo ha mu buryo mu Burundi umuntu avuze amahera yitumbera iwawe si wanje ni mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta nimwe mu buramutswe batumbera ubushikiranganje buje ikigega ca leta nibwo bujejwe kwegeranya ibijanye n'amafaranga yose ko ibitare finance n'amafaranga yose igihugu gikoresha bugaheza rero bukasuka yasubiza mu gihugu kugira ngo ukore ya migambi amafaranga rero ararondegwa hariho uburyo leta irondera mu nzira isanzwe ihabwa n'amategeko aribyo bita amakori n'amatagisi ivyo ni mu bihugu byose niko bigenda leta ikoresha uburyo buvuye mu makori no mu matagisi n'andi mafaranga yegeranya mu gihugu ariko ubu bwonyene ntibukwiye kuko n'amafaranga agenda yegeranya ku munsi iyo dufise imigambi rero myinshi nk'iyi birasaba yuko turondera n'izindi nzira zizeranamo amafaranga leta ikoresha harimwo abasanzwe bafashanya n'igihugu abo twita abapartenaire abagenzi b'u Burundi inshuti z'u Burundi canke abagenzi b'u Burundi abo rero barafise uruhara runini kuko mu mafaranga dukoresha hama harimwo ayo mafaranga azananye mu bihugu bigenzi mu mashira hamwe mpuzamakungu asanga ashigikira igihugu mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere aho rero mu bijanye n'ivyo leta ikora ariko rero hariho n'abikorera utwabo bafise uruhare rukomeye baza rero bogera ku bikorwa vya leta kugira ngo nabo bakore vya bikorwa by'iterambere kuko iterambere rizanana n'umwene gihugu umwe wese leta ishiraho ivyangombwa byankenerwa no kuvuga ibitona amashure amabarabara amavuriro umuyaga nkuba ko nta muntu yibakiye umuyaga nkuba wiwe nta muntu yirerera abana ngo yironderera abakozi umutekano ni ikintu gikomeye mu gihugu cyose mu bihugu cyose ku isi ibi bijanye no kuzana ubuhinga bwa none nk'ibyo kwinjiza imihora ya internet nta muntu awizanira bisaba uburyo bwinshi cyane ibi byo gutuma tumanako amakuru ni ibintu rero igihugu giteye imbere giheza kigashira hafi y'abene gihugu canke abantu bose bakora mu gihugu abanyagihugu bakora mu gihugu cacu kugira ngo bikorwa bakora vyo babikore bagororokewe bishobore gutera imbere rero hacaza rero uruhare rero rw'abikorera utwabo nibo tunyanya abo tugatuma ko bakaza turaza gushika kwa honorable Suguru uburyo rero tuburondera muri izo nzira zose tuzoburondera mu kutunganya neza ibijanye n'amakori n'amatagisi amakori n'amatagisi yose tuyashe mu giga ca leta hanyuma tuyacungere neza akoreshwe neza ashike ku migambi bakaboko mu bagwanyi ara yabivuze hanyuma kandi aba yavuze ibijanye no n'imigenderanire myiza partenariat fructueux imigenderanire izana umwimbu nuko raba abantu vy'ukuri tufitaniye imigenderanire bashobora kudufasha vy'ukuri bakaduha ubwo buryo tuba dukeneye haba ku mfashanyo canke ku ideni litavuna ko ari ideni usanga rivuna byabaye muri kahise aho igihugu basanga cyafashe amadeni basanga hageze ahantu bideni yashobora kwishurwa iyo byose biri mu nzira rero n'abo bantu tuzohamagara ku itariki 5/6 rero tubashikirize iyi migambi baheze nabo biyemeze nkiri bazoheze bagaterera igihugu cy'u Burundi nabo babikorera twabo rero uburyo rero nubwo tuzokwegeranya bwose twaragerageje rero guharura niho nagira nshike muba mufise igiharuro kanuni muvuga ati nimiburi buri dukeneye aya ni igiharuro nyine uvuga ko ari ingereranyo kuko muri ibi tuzokora harimo imigambi myinshi cyane iteganije kuzorangurwa yego muri iyo migambi yose twagurwa turayidondagura mugabo iri mu gitaba ahantu ale n'ivyigwa by'ukuri nyezina bivuga ati umugambi uzokogwa ku faranga rungano amafaranga nuku mugabo twaragize ibiharuro ngereranyo turagereranya turaterateranya byose imigambi yose turashika ku miliyaridi 85 n'amajana 74 miliyaridi 85 miliyoni amajana 74 z'amadolari y'amarundi yego ko ari make miliyaridi 85 okay ibihumbi 85 miliyaridi I know is mani make cyane miliyaridi 85 n'amajana 74 urumva rero nuko twagiye turateranya tubigabuye muri bya bice yagera avuga
bijanye n'ivyo leta yiyemeje gukora kugira ngo itunganye neza iby'intwaro ishireho ibikenewe byose. Mbega mwashira mu madolari canke amayero yoba nkangahe kuko ivyo ari byo byose abamuzokoranye ntitubabwira amarundi $28,000. $28,000 28 millions 28 millions ba masha si make nayo nyine yani 28 miliyari. nibaza ko ari 20 miliyari nibaza ko ari miliyari 28 z'amadolari. Yego mego. None ga nyakwa mushikiranganje w'ubutunzi n'ikigega ca leta muri abo bantu mubona mugenzi wanyu ajejwe imigenderanire ndazi ni wabikurikirana cyane hirya no hino ku isi araza kubafasha mubona azova yatubwiye za Banki Mondiale za FMI bajya basanzwe ari baba partenaire mwamana kenshi. Ego arafise ibyakurikirana mu bibi bijanye n'imigenderanire ari byo twita imigenderanire ku gihugu ibyo bita relation bilaterale hakaba n'imigenderanire kuri iyo mashira hamwe mpuzamakungu usanga hurukiye ibihugu byinshi cyane cyane usanga ni nayo ajejwe iby'ubutunzi bita relation multilaterale. Rero turashira hamwe n'umugenzi wanje ajejwe imigenderanire tugaheza rero bibaye ngombwa tukajana rimwe na rimwe turajana ariko ni gake kuko turajana rimwe iyo bikenewe ariko umwe wese arafise by'ukuri byakurikirana simaka ngo tunde kujana ko umwe wese arafise byajejwe. Rero ahazova nahavutse bwa mbere ko ari muri leta, bwa kabiri rero ni muri amashira hamwe mpuzamakungu asanzwe afasha Burundi asanga haba mu madeni canke mu mpano amafaranga y'imana uvuga ingurane zitarihwa zitasubizwa ari ingurane zitavuna akaba n'amafaranga atasubizwa imfashanyo atasubizwa. Aho rero twe niho dukunda gukorera cyane. Ahandi razova rero ni muri abikorera twabo ko muri zingendo duherukamwo twarashoboye kubonana n'abagwiza tunga batandukanye mu bihugu biteye imbere kugira ngo tubereke ibi mu Burundi ibintu byo hakorerwa ama secteur bokoreramwo buryo bazo bari bo benshi d'ailleurs bazo bari benshi muri ikoraniro kuko Uburundi ntibuzwi ibyo kurwa mu Burundi byo abantu bokwiteza imbere mu Burundi bokora ibikorwa biterambere usanga Burundi buzwi nk'agahugu gato agahugu kadafise ibyo gatanga mugabo uri kuraraba neza usanga ibintu bihari byinshi abantu bokoramo kandi bagatera imbere. Ibyo twagerageje kubibereka hirya no hino ku isi aho twaciye kandi benshi baremeje ko bazoza kugira ngo tubiberekere hamwe. Abo rero bikorera twabo abitaro secteur privé twitize ku ruhare runini kugira ngo bazozane imitahe yabo bo bazana imitahe nibaza gufasha bazana imitahe yabo twayirindiriye kugira ngo baheze bayishinge mu bisata bitandukanye by'ubutunzi hama rero baheze bagwize abikorera twabo rero nibo twitezeho kurema itunga nibo bari mitunga tukaronka ivyo tusabikanya mu gihugu hama tukaronka n'ibyo dushora hanze mu bindi bihugu ko tuvuga yuko dufise itunga kama dufise n'ibintu Imana yaduhaye ariko ugasanga tuguma twidoga ko dukenye Imana yaduhaye mu byo turireme abo bagwiza tunga rero baheza bakadufasha kurirema. Rero mu gikoraniro rero bazo bafise uruhare rukomeye cyane kugira tubereke ibisata bihari abagwiza tunga bashobora gukoreramwo bagaheza bakarema itunga rero bagaheza ni naho rero ubwo buryo hanini buzova ariko hanini ni ivyo bizoca mu nzira ya leta. Yego murakoze leta nimwe ndabizi mwebwe mujejwe imigenderanire Uburundi n'amakungu byari byose mubwiriza kuba mubanze gukora nk'ingendo zitari nke kugira murabe abayari ko aratubwira uyu ndazi ahanini cyane cyane nabikorera utwabo za Banki Mondiale za FMI hariya Washington ndazi arakunda gusimbira mugabo mwebwe n'isi yose tubwire aho abamaze kwemera abaranyitegurira ngaratubwira nk'abazita ko bangana icabaziga mugabo mwebwe mujejwe kuba mobiliza kubahimiriza. Ego murakoze cyane mu isanzwe ico gikorwa cyo guhimiriza abagwiza tunga bakava amahanga cyangwa guhimiriza ibihugu dusanzwe dukorana mu iterambere ni igikorwa ca misi yose mu shikiranganje wacu. Murazi yuko dukurikije intumbero ya n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tugakurikiza
n'intumbero tuza turahura hirya no hino. Twarashizeho politike nshasha ijanye n'imigenderanire ihagaze cyane cyane ku butunzi, imwe bita mu gifaransa diplomatie économique. Iyo politike nshasha rero nko mwabigiye murabikurikirana ifise ico no kwita inkingi zitanu. Iya mbere niyo guhimiriza abagwizatunga bakava amahanga kuzana imitahe yaba mu gihugu iwacu. Inkingi ya kabiri ijanye n'ibi byo guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu. Inkingi ya gatatu ijanye n'ibi twita kurahura ubukerebutsi n'ubuhinga mu bindi bihugu vyateye imbere kudusumvya, bimwe twita mu gifaransa transfert de technologie. Iyo transfert de technologie rero ubwo buhinga ni ikintu gikomeye cyane gose kubona murabona ngaho iwacu turiko turagira ibintu vy'uburimyi, naho tworima gute murazi aho iwacu igihugu ni gitonya tudakoresheje ubwo buhinga bwa none ntidushobora kwimbura vyinshi tuvyimbere umwanya muto mu kibanza gito tudashizemo ubwo buhinga bwa none. Ico rero naco ni inkingi igira gatatu. Inkingi ya kane niyo guhemiriza barukera rugendo kugira baze ku bwinshi, iyo baje ku bwinshi rero baheze bakazana ajya amahera akava amahanga agashaka gusahiriza abarundi. Ubwa gatanu ni bijanye no kubaka inyubako za rutura zikenewe cyane mu iterambere, na cyane cyane ibyo twokwita ibibuga by'indege, ibivuko, amabarabara manini, iby'imiyaga nkuba n'ibindi. Murumva rero yuko izo ngendo twagize ni mu ntumbero yo guterera kabushikiranganje mu iki gikorwa cyo gushira mu ngiro imbona kazoza y'igushakira cy'u Burundi. Bamwe bakunze kuyita bihenda ngo ni imbona kazoza mukuru w'igihugu, ngo ni imbona kazoza mukuru w'igihugu, imbona kazoza y'abene igihugu bose, mugabo niwe atuje imbere turaturongoye mu iyo imbona kazoza. Rero twaragize ingendo nyinshi kugira ngo dutegure iryo huriro rukokoma rizohuza abagwizatunga bakava amahanga nabo dufashanya mu iterambere ngahi wacu Burundi kuva itariki 5 gushika itariki 6 z'ukwezi kuza kwa Kigarama. Ivyo rero akabijya ubu nuko ari ubwa mbere si kenshi bikunze kubera mu gihugu iwacu. Izabaye mu myaka iheze wasanga tuje kuyikorera mu bindi bihugu iburaya n'ahandi. Ubu twacatse iyo nama rukokoma ibere ngaha. Ubwa kabiri kandi kabijya nuko twashoboye kugenda kwishikira mu bihugu bitari bike gusanga abagwiza tunga aho bari kugira bo nyene ntibadusange ngaha. Iyo dukurikiza ibyo byo gutanga makete gusa hanyuma ntuji yo bari ngo basange ubereke imigambi yanyu kugira basigure neza. Twaragiye mu bihugu byinshi, twaragiye mu Faransa, turaja mu Birigi, turaja muri Maroc, turaja muri Qatar, turaja muri Arabie Saoudite, turaja muri Emirates Arabini, turaja muri za Oman, turaja muri za Kuwait, twagiye mu bihugu byinshi muri Amerika, muri Chine no mu Buyapani kugira ngo tubahimirize n'isi yose, kugira duhimirize cyane abagwiza tunga bakava amahanga baze ngaha bashobore guhura na bagenzi babo ngaha. Nibagiye akandi kabijya nuko ubu iyo nama rukokoma izohuza kandi abagwiza tunga bakava amahanga hamwe n'abagwiza tunga abo ngaha kugira bashe kuganira bunguranye ubwenge barabingene bokorana n'abagwiza tunga bo hanze ko murazi kenshi abagwiza tunga abo ngaha ngira ngo honorable byaza kuyivuga hariho benshi batinya gukorera hanze. Ure babonye bagenzi babo bavuye hanze bizotumasha gukorana neza kugira ngo dushobore guterera mu shigwa mu ngiro ryo mbona kazoza yacu dusangiye twese abarundi. Murumva rero yuko ico gikorwa twagikoze kandi aho twahuye bose nkuko mugenzi wanje ajeje ubutunzi yavuze baratwemeye kuza ku bwinshi. Tuzi yuko kuva ku itariki 4 Burundi buzotanga kwakira abashitsi benshi, abarundi bose bo kwitegura mu mahoteli mu mabarabara nkuko dusanzwe abarundi twakira neza, abantu baze bakigwe neza kuko baje muri ico gikorwa citeka twimirije mu kwezi kuza kuva itariki 5 gushika 6 Kigarama. Mwibaza ko bazoza nk'abantu bangana gute? Sinovuga igitigiri kuko bamwe baracatubwira ati tuzoza, abandi turiko turitegura mu gace cyo no kumenyesha cyo hazoza benshi cyane. Murumva rero abarundi bari mu mahanga ntuze ale yigeze kukivuga nari ndakirindiriye iwawe kuko ndazi ko ari mwe mu bajejwe. Abarundi bari mu mahanga bo barashikiriwe ndazi ko basigaye bafise nishira hamwe ubunye biboneka cyane ku rubuga. Ego cyane ico gikorwa cyo guhimiriza abagwiza tunga bakava amahanga n'abarundi bakorera mu mahanga nabo nyene turavugana nabo ku munsi nejo nashe guhura n'urongoye shira hamwe
y'abarundi bakora mu mahanga turavugana yuko nabo nyene ngo dufasha guhimiriza kugira abarundi bafise uburyo nabo nyene baze ngaha baraba imigambi y'iterambere bashobora gutereramo agiye amahera barungika mu miryango yabo ni vyiza aratuma imiryango yisununura mu butunzi bwabo bagaterera igihugu mugaha harakenewe n'abandi baza bafise amahera aboneka bashobora gufata imigambi y'iterambere kandi bari kumwe arababona barabana abo nabo baje kumbure kubera ari n'abarundi biroroshe bavuga ikirundi barazi igihugu vyo borohera baje bafise cyo no kwita imitahe iboneka ushobora gukora ibikorwa vy'iterambere mu bushakashatsi cy'u Burundi. Murakoze honorable Suguru mwe mujejwe urunani rw'abagwiza tunga bose mu Burundi CFCIB bagumye bavuga uruhara rw'aba secteur privé uno munsi mwiteguye gute muri iyo table ronde muzoba mungana gute? Murakoze cyane nivyo basiguye uko ikoraniro riko rirategurwa mpereye ku byashikirijwe n'umuhanuzi mukuru w'igihugu umushikiranganje w'ikiya ca leta n'imigambi ya leta kuri twebwe uko babivuze niko biri kandi uruhara rw'abagwiza tunga bya secteur privé muri ibi bintu bya vision ndetse novuga yuko cane abambere bafise uruhara ruhambaye kugira dushobora gushika kuyimbona kazoza ni secteur privé umushanje w'igaca leta yabisiguye secteur privé idashoboye kuzana imitahe nta kintu dushobora gushikako hamwe novuga ni c'est le moteur c'est même la colonne vertébrale kugira ngo igihugu gishobora gutera imbere c'est le poumon niko bigenda hose singaho iwacu honyene twebwe rero tuko turiteguye kandi turiko turahimiriza duhimiriza abagwiza tunga mu bisata bitandukanye basanga bahurikiye muri iki gisata ca CFCIB twibaza yuko dushobora gushika hagati y'amajana 250 n'amajana 300 ndetse ko gushobora no kurenga nuko tuko turavugana n'abajejwe gutegura ikoraniro kugira turabe ibibanza bishobora kuboneka abandi nabo tuko turahimiriza nuko turiko turahimiriza abagwiza tunga bo mu bindi bihugu dusabe dufitaniye ubucuti ko turafitaniye imigenderanire turafitaniye ibice twiza partenariat n'ibihugu bitari bike mu mashamba de commerce aho dufitaniye imigenderanire za Abu Dhabi aho dufitaniye muri za Kenya zo muri ABC za Komesa n'igihugu c'ubuhindi ndetse na Maroc kandi twamaze kumva batari bake bazotwitaba kugira ngo tuje kuja hamwe twebwe rero ico twifuza cane nuko twebwe nitwe dufise ico twokwita les raisons zotuma abantu baza kwemiza mu Burundi twe tubizi neza twe tubizi neza mushikanje ajejwe imigenderanire yabisiguye yavuze ibya diplomatie économique mugabo les ambassadeurs vya economy nabagwiza tunga twebwe rero twe tuzi neza bamwe arungika mu mahanga naho bogerageza mwe mutabizi ntaco oya ahubwo uzokurikiraza badusige kuko bunye bagiye batadutwaye twe tuzi neza ico bitwokwita les termes tuvuganamwo nabagwiza tunga abandi kugira ngo tubahimirize kandi batwumve banatubaze n'ibibazo ngene byifashe tubasiguriye neza twebwe rero turazi neza ko tuzogira uruhara ruhambaye kugira ngo iyi table ronde izoshobe kuba ineresite ndetse turavye mu bitwo turategura hari ibihugu bimaze kudusaba yuko twokunga imigenderanire amashamba de commerce ari amashamba de commerce y'ubuhindi baramaze kutusaba yuko nibaza bazova ngadusinyiraniye amasezerano niyo bitwitwa memorandum d'entente cyo kimwe n'igihugu cha Maroc twagiye no kugendera twagirana n'ibiganiro vyiza cyane badusaba yuko twosheje ico twokwita conseil d'affaires iyo conseil d'affaires rero ni abagwiza tunga ba muri CFCIB bahurikiye muri CFCIB nabo muri CGM bya patron Maroc tuja hamwe tugira ikintu kimwe turahanahana amakuru duhanahana ibyo bita les opportunités d'affaires et opportunités d'investissement twebwe rero kuri twebwe ihangiro turaribona kandi turazi neza yuko bizogenda neza gusa ikintu no shobora gushikiriza nivyo barifuza yuko abagwiza tunga bazana imitahe yaba mu gihugu hagati yaba nabo hanze mugabo ikintu ca mbere gikenewe ni amélioration ya climat des affaires no bita agacishijemwo narinzi ko utakibagirana sinshaka gucibagira kuko ni ikintu gikomeye cyane ico rero nagira nshimire cyane no kuri leta y'u Burundi kuko icari kushigwa imbere ni bimwe byitwa bya dialogue public privé ko niho byose bibera twege rero umunyenshi wa mukuru w'igihugu yashizeho iyo kado dialogue public privé mu kwezi k'umunani ubu ndetse komite pilotage twamaze kugira inama ya mbere tukifuza yuko rero ibintu tubona abagwiza tunga bakeneye kugira ngo amareforme aje mu ngiro bitume iyo environnement yiyamiriora yuko rero tuzoja dutanga ivyumviro nibyo twere uruhara rw'iwacu no gutanga ivyumviro nivyo tubona byo fatigwako kugira ngo iyo climat des affaires yameliore amabwiza tunga baze mu Burundi uramaze kubona ko muri iyi minsi umuyaga kuba uratanguye kuza uri yameliore haramaze kuba karusho kubera amabaraje menshi karubakwa mugabo turacakeneye amabarabara
amarora meza ko abantu bariko baragira umwimbo ko twebwe ubu tuzokwifokaliza tujoshira imbere cyane cyane ibya transformation ya buri bintu ubworozi gushira imbere by'abakera rugendo gushira imbere by'amainfrastructure gushira imbere ndetse n'ibindi byose biba bikibyanyeregwa hari ibintu by'amaminere mudakorako niyo turabikora kwa byo turabikora nituvyibagira hajya ahantu hari amafaranga menshi hari amafaranga menshi kandi abaguzi bo Burundi bari mu butare ndetse mugabe ikintu twifuza kandi ari ryo hangiro twifuza kuzoshikako muri iyi table ronde nuko abagwiza atunga bazo bavuye hanze naho mu Burundi tuja hamwe tugashinga uvu hamwe kugira ngo umutahe ukomere hanyuma dushoboye kuja muri transformation dufise imitahe ifise ingufu kwiriye ibi rero navyo ni mu ihangiro turindiri kuri table ronde ariko rero nitwara tuvuga yuko turindiriye abagwiza atunga bavuye hanze kugira ngo dushe kwiteza imbere oya twe kuva tumvise yuko bashize imbere iyi vision twebwe mu bisanzwe mu byihweze neza nazo muri abajournaliste secteur privé yambira imbere cyane gusumba leta iyo batubwiye ikintu twe turihuta turiko turatunganya iki kiganiro nababwiye ntiko muzanye batumire benshi ngo ivyo arivyo byose suguru ntasibe niko bambwiye twe rero turamaze kugira ikintu kiri imbere gose turi en avance ndetse tuzogira umwanya kubisigura neza hari ama entreprise menshi ama industrie ariko arubakwa mu bisaba bitandukanye biraboneka ku buryo umwaka uza muzobona ziko zirugura atari nkeyi mugabo rero muri ibire byo kuvuga tuti nitworindira bivuye hanze akimuhana kazi imvura ihise twere two turagirana ibiganiro n'amabanki yo mu Burundi biciye mbere no mu banki nkuru y'igihugu turaba ingere twofashanya kugira imigambi hari leta ikashira imbere dushoboye kushiramwo imitahe ndetse n'amabanki agira accompagnement y'amaentreprise kugira ngo secteur privé mworoherezwe mu kuronka amadeni ku minduze ku matodenteri noyi muri mushanganje yavuga cyane cyane twegereje twitabira akamo babona ihinduka bidatevye ivyo rero two turabyitegurira ndetse hariho politique ndibaza ko no bisigura cyane ujejwe imigambi mu biro by'umukuru w'igihugu iyi politique ya refinancement y'amaprojet pour de croissance yaratanguye ubu nyimera nk'ikiracumbagira mugabo turavye imigambi yari ihari maze gukogwa itari bwahere ishika imigambi amajana 183 iyo migambi rero hamwe yoshobora kubandanya cyane cyane amakosa yakozwe agakosorwa kugira ngo bashireho ibintu twokwita les conditionnalités kugira ngo bashobore gusurveiller neza barukadre iyo financement mugabo ibandanye kugira ngo imigambi muri byose bimwe byose bashira muri climat des affaires byose birimo mugabo akana kabijya nakabijya turavye ibyo twakoze ni aho ibintu byari bigeze kugira ngo dushiremo umurindi munini hanyuma dushira ku iterambere bidatevye ibyo twibaza yuko byose tuzogira umwanya wo kubiganira kubera ko dialogue public privé inishobora mukuru w'igihugu cyacu Burundi ciza yashizeho kubera izo reforme ni byose bikenerwa byankenerwa secteur privé iterere muri iyi hangiro y'ubundi butemere kandi Burundi bifashe yego murakoze urumva ibi bintu byose cyane cyane ko numva hazoza abantu benshi amahoteli imiduga aho bazoshikira kubakira neza aha ndumva muzuba mufise mu ruhara runini we watubwiye igitigiri c'abantu 250 nabo muri ko murakorana ngaha amajana 250 abadelegeye bashambo do commerce y'u Burundi bazoza mu nama bazoba baje guhura na bene wabo bazoba icyo twita bya B2B kugira ngo bahanahane egari amafiche do projet d'office imigambi ihari ikeneye uburyo kugira ngo bicibija muri execution abo rero bazohura baganira umwese avuga ati ndafise umugambi wanje wokorana hakijewe ico nzanye munzanye umugambi ndafise umutahunganuko nawe woshushyiramwo ubundi buryo tuje hamwe tuje twihuta bitera none bavye ingene ibintu vyifashe byose ngaha mu Burundi ubona bizokoroha abantu ntangora nta ntambamyizi zohaba kugira mugende muteye n'imiburi buri ku masezerano atari make turarindiriye bavye ingene vyifashe ngaha nta kintu na kimwe gishobora gutubuza yuko ibyo twifuza tubishikako resultat izoboneka duheruka kugira inama ya komesa mari ibonye ya forum mu mwanya wa nyuma abantu barabaye benshi gushika naho platform yari kiraba tuyugara kubera abantu bari baze gutubana benshi n'ubu rero byataguwe kare kandi tumaze kumva abashaka kuza nta kiro kibe kizotubuza resultat twirindiriye ko tubishikako murakoze reka dutere turangiza kino kiganiro ala we watubwiye uti turindira abantu bazova hirya no hino kwisi numvise umushikiranganje w'ikigega ca leta ati ni benshi w'imigenderane ati ni benshi honorable Suguru 250 yabavuze ubona mu biro by'umukuru w'igihugu muravye hazoza nk'abantu bangana gute baje hahanu ubuti n'imiburi buri iyi delegation ije je narigeze kuri inama yigeze kubera mu Kigobe iriko yegeranya ubutunzi amafaranga yo mu iterambere nk'uko
waje mu nk'igihugu c'ubufaransa umuntu avuye hasi ati twebwe turemeye aya ubundi ati twebwe turemeye muri iyo table ronde mwibaza ko hazoza nk'abantu bangana gute ubona hazokwemerwa nyiki twitege iki? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo nashaka banganiza umushikiranganje agejwe imigenderanire yavuze nkuko yavuze twaheruka kugira icyo bita amaturne cyari igikorwa cyatunganijwe mu ntumbero mukuru w'igihugu yaduhaye yo gusanga abagwiza tunga basanzwe bari kugira tubereke iyo mbona kazoza tubereke nayo ma opportunity ahari umushikiranganje y'ubutunzi yabivuze Burundi nibabuzi burya iyo kuravuga umuntu acakubwira ku ruhande icyo gikiva hehe intumbero ya mbere kwa kugira twerekana Burundi n'ivyo dufise tegezo gukora twagendeye ibihugu 18 nivyo twagendeye mugani nashiyemo n'amayeta kuko nko muri Amerika twagendeye nka leta nka zitatu kizemo n'amayeta hose uzosanga tugeze kuri ahantu 23 twagendeye ko muri Amerika twaragendeye Washington bagenda New York bagenda Dallas muri Inde bagiriye Calcutta bagendera Mumbai muri Turkiya twagendeye Ankara Istanbul niko ndavuga aho bagiye hano hari yatandukanye mu Burusiya bagiye Saint Petersburg na Moscow aho yongera ko ivya bingo 18 aho hose twihaye numbere yuko nimiburi 10 y'ahantu twaciye batazobura kandi ibyo turafise abamaze kwemera bamaze gukonfirma atakibazo mfashe rero ahantu 23 nkagwiza na 10 nzoba mfise amajana 230 rero dufise ama ambassade n'amajana 250 yo kwa honorable nkaba mfise ama ambassade ama representation y'igihugu cyose ni 33 nkuyemo izo 18 ndasiga n'izindi 10 canke 8 gutyo twabahaye aba ambassadeur bose ko yavuze ko turi muri diplomatie économique nimiburi naho tutagendeye bategeza kumobiriza deux investisseurs bategezwa kuza habungiye kongera ko ndaronka 10 aba consule bose twahaye ubu twavuze yuko turi mu gufata ingingo ifatiye kubiriboneka namba twagaye kuba mu consule mu gihugu kanaka uzotwereka yuko ugize icyo mari igihugu mu gihe urungitse abantu washuye kumobiriza turafise amakonsile arenga 10 naho nyine turiteze aho ndageze muri desasenkani yabazova ngaha sindashiramo Banque Mondiale sindashiramo BAD abo bita les multilatéraux bose tsane dukorana twege mu gutegura inama twiteza abantu bashika igihumbi twiteza abantu bashika igihumbi dufasha abasanzwe bari ngaha n'abazova hirya no hino rero wombaza ati abamaze gukonfirma bangana gutubu tugeze mu majana 2 ndafise delegation yo muri Maroc izoza muri 35 ndafise delegation yo muri Nigeria iri mu 11 izozi zananye na Olusegun Obasanjo confirmation twarayironse jo aho zari umukuru w'igihugu cya Nigeria Chambre de commerce yo muri Arabie Saoudite la confirmation abantu baraza kurunga ikuno munsi mugahe hagati aho arico bita amafond nka fond saoudien fond koweïtien fond ya Abu Dhabi OFID fond islamique izo ni confirmation zabo deja zamaze gushika ziri ku meza dufise dufise ibihugu bitandukanye abashikiranganje za Nigeria bazoza rero tufise aho turiko turavyandika kugira tubitegurire neza ko murabone vyabaye muri komesa bashoye kuhaca harabaye tuntu tuto tujanye na organisation dushaka dukosore basange twabiteguriye mu bagica amahoteli mu turiko turaba amahoteli asanzwe ahari kuko ari abantu bafise igihagararo kidasanzwe dukwiye kwakira neza ati vy'imiduga tuko dutunganye twegeranye imiduga ishika 300 kuko ni wakira umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu utegerezwa kumuha ivyubahiro vyiwe nashaka ndabaremeshe yuko ivyankenerwa byose biko birakogwa kugira dushushe kuri gikorwa neza turiko turakora na CFCIB kuko izofatana na Muzinga Day n'ahatata bivuze mu gihe secteur privé yagacishijemo navyo bisigura rero yuko turiko turakora n'ubushikanganje bujeje ubutunzi affaires étrangères turi muri ministère ya commerce hamwe na CFCIB kugira turabe ko icyo gikorwa tugitunganya neza ati rero twiteze uburyo bungana gute twifuza yuko tudiskita kubijanye n'amaproje cyane cyane apana bimwe byo kuzango naka yavuze ngo ndavuza amafaranga nivyo turafise muri icyo gitabo cya PND turafise imigambi 35 cyo bita les idées de projet zikeneye amati de faisabilité mugayi ruhande yaho twace tuja muri secteur privé n'ahandi hose turegeranya amaproje afise amati de faisabilité ahari yizwe neza n'abayize ahari ni singombwa yarakozwe na leta tuvuge nka Tanganyika Sugar yarakozwe étude de faisabilité na étude de compte expertise rakubona BRB kinye cyo barabivuga neza l'état ne fait pas l'état fait faire
simaka leta ibikore twege turamuha la point institutionnel kugira tumwakompanye kuko ni ashira hamwe ikora ibi isukari babivuze abashikiranganje ko ari babihurije ko rikora kandi isukari Honorable Suguru yabivuze rizoza riza ni nka gusahiriza coordination. yego nicyo nashaka kuvuga rero ubu turafise imigambi yanditse nabo rero nk'abo benshi bifuza yuko baganira muri bya B2B yavuga izoshigwa imbere muri programme dufise harimo gupresenter les projets prioritaires z'igihugu yego ivyo kavuga by'imigambi dushaka kugira imigambi ico bita ibanki y'imigambi kugira umuntu aje gutora amahera muri banki hariho gishe imwe zibiri zitatu umugwiza atunga akava amahanga aje atishaka gukorera muri iki gisata agatonda atishaka umugambi nk'uyu tugaca dukora muri comptoir tugati uyu mugambi uriho jako ndaba ko ari ico urumva rero ko ari ibintu bigaragara umba mwaramaze kwitegura ego ndikaje iyo migambi imbere si imigambi gusa y'abitwogero twabo gusa no muri leta tumaze gutera intambwe ku gutegura imigambi ubona ko abantu bafasha leta bahora baza umwe wese akaza akakora ibyo yishakiye ubu rero turafise urutonde rw'imigambi uzofasha umugambi gwati nguyu umugambi leta yashize imbere nimba wowe wemeye gufasha Burundi kora muri ibi kora mu gwaruka kora mu burimyi kora mu muyaga nkuba kora mu butare nguyu umugambi twifuza ko wotera imbere usumba yindi muga ntagira uwuza ngo gutanga impene ngo gutanga inkoko oya uzoza wese zaraza ashira yinjira mu mugambi leta yategura reka numve ko kwa Honorable Suguru mu vyumva kimwe iyo migambi bapanze mu bipanze neza Honorable bakume cyane ahubwo je kintu nari natahuwe nibaza yuko ibyo bazokorerako abashikiranganje bose baza kuba bafise imigambi yabo hamwe umugwiza atungaje ati je shaka kuja mu burimyi akaca agenda kwa mushikiranganje Dodiko ati hari imigambi mufise ati nguyu ati ubushikiranganje bw'amatara n'amazi ati nguyu ari muri bya PPP ngibi kuri amategeko abereke neza yuko abakingira hanyuma iyo migambi cyo turondera baza kwijamo yaba abarundi yaba abanyamahanga tuzayo dukorana na ibyo byose tuvyumva ko tumva kumva ubwo ntibazoheva bagira nk'amakenga abantu bavuye hanze ga uri ivyo kugira ati ivyo bintu nsanze biri prédéfini oyaye rega ntamakenga ibi by'ubuhinga by'imigambi biroroshe wewe baguhete do feasibility urashaka kuraba kugira context cyane murabahana kanya bakabanza bakabisubira rega si itegeko araza akabanza kabira neza rega bagwiza tunga nabaja economique rationnel ndashaka gukora ikirataje gucimba oya no gutwara amafaranga ahantu utabona neza sinibaza ko vyokoro ale ntitwaguciriyemo bandanya hamadu oya nimwanciriyemo bujyana nasango nuwasozereye nashaka kubereka ibiharuro twiteze bijanye n'imyiteguro n'uburyo dukeneye ayo ma project twavuze turafise site biriko n'amayiti do feasibility abayakoze ukeneye akavuga nko yabivuze ati nshaka kujya muri secteur ya sante dukeneye ibitaro 10 na bingahe mu makomine nko mukuru w'igihugu yabivuze ari amayiti do feasibility hari ndashobora kuba ndi OMS akavuga ati jewe n'ivyo nkeneye kujamo rero twarateguye muri programme dufise ivyo twita ama panel en fonction y'ama projet niki niko tuzobitunganya nibaza ko atawogira amakenga nta makenga bogira kuko ivyo turiko turakora vyose biri ku mugaragaro kuri yo site byose ugiye kurabisangako ukeneye ibibazo turamubwira abo yitura kugira baze nyakuba mushikiranganje dusozera urumva byose no kurondera uburyo mugabo nkuko Suguru yabivuze akimuhana kazi imvura ihise anatanda kwa abantu bari hanze bose tuzoba mobiliza ayo ma projet mukayabaha bakayemera muriteguye ko tuba turakora ubwo buryo buva hanze butaraza nivyo nyine akibimuhana kazi imvura ihise kandi abazi masabara ntamara imviro ihangiro rya mbere twe dufise nka leta nukubanza gushigikira abagwiza tunga bari mu Burundi no kugwiza itunga ryacu mu Burundi n'uburyo dufise abo rero tuko turahamagara nabazo baje gusahiriza yavuze Honorable Olivier bijanye n'imigambi yafatwa mu mugongo n'amabanki yo ngaha mu gihugu mugabo ugasanga hariho utunenge twagiyemo bitimera nk'ibisubiramwo buke kugira ngo ibitondekeshe neza rero leta iritwaretse gose imbere y'ibindi byose kubanza gushigikira ababikorera twabo mu gihugu cy'u Burundi imbere y'abandi ivyo byose abo bandi duhamagara rero ya climat des affaires Honorable Suguru yavuga muriteguye kuborohereza kugira ngo nabo bazoza basange ibintu bimeze neza climat des affaires l'environnement des affaires kuyitunganya neza leta yamaze gufata ya mbere hari amategeko menshi ariko arasubirwamwo amategeko yo
mu muyaga nkuba mu bijanye no gushira mu muyaga nkuba itegeko ryarasubiwemwo rirorohereza abagwiza tunga kwinjiramo murabizi yuko ibijanye n'umuyaga nkuba byo hariko na leta gusa mugabo nk'ubu itegeko ryarasubiwemwo aho n'amategeko mperekeza reka arasubirwamo kugira ngo boroherezwe gushiramo imitahe ibijanye n'ubutare naho nyine itegeko ryarasubiwemwo kugira ngo ryorohereze aba bagwiza tunga bashoboye kwinjiramo ivyoroshe mu burimyi hose amategeko reka arasubirwamo mu butungane naho nyene amategeko menshi reka arasubirwamo kugira ngo abagwiza tunga bakore borohewe hama rero n'ubijanye n'ubutunzi rero gutunganya neza iby'ubutunzi naho nyine turakora ibikorwa byinshi bituma abagwiza tunga bakorera muri environnement ituma bashobora gukora borohewe ivyo leta za bintu vyo kubanza kurondera uri vyazanye umugwiza tunga ngo banza ci wanje ndabe bimwe vyo kubonana biriho uri ivyo nyene cyo rero nyene aho nyene naho muganda mwe mumufashe ivyo kubera ko intumbero shasha ibibuza ababikora bakabikora binyegeje baca baba bake mugabo rero nfate gucyo mushikanje wiga ca leta avuze ejo ashaka gushikiriza nk'ibintu bya secteur minier wabibajije ico gisata turi muri ico gisata no mu namashinga amateka barakora amategeko code minier yasohotse 2022 niyo umukuru w'igihugu yenshi mu mukuru yesha ku mukono mugabo amatext application arateba kuza none habuze twebwe rero nivyo tuma tuvuga tuti leta nisheme ingufu kugira accelere ibintu biri kirakora kugira ngo umwanya ajya ikintu cyose umwanya ko turindiriye mu 2040 wewe ukaramuka ikintu maze ya emergence ndio tukishije bice bija kuri 2042 cyo gituma dukwe ushaho munini kugira ngo ibintu byose bikenewe byankenerwa bikorwa mu yamutora Olivier dusozera usaba iki kugira ngo abashikiranganje uko ari babiri byari byo byose hari abashika twe tutanashika simvuze ngo bimwe byo mu kirere kuko bagize ibise babivuga mugabo kugira bagushikira imbere iyo climat des affaires yorohe hama iyo emergence muri 2040 mu myaka 16 isigaye tube tubona n'imiburiburi ya 2000 dolari ya PIB yavuga kino no saba kandi se saba shikiranganje abiri bonyene n'abandi bari ko uyu muhanuze mukuru w'igihugu twaracyajejwe nuko twese twokora dufatanye mu nda kandi twerekeza mu ntumbero imwe kandi ico naco kirahari saba gusa yuko ibintu byerekeye by'amareforme akenewe yuko yonyaruka bidatevye kugira ngo ibintu byose byankenerwa yabisirwe mu shikiranganje ca leta ku bya secretary ya nduzi ya justice ubutungane twarabonye buheruka yuko twarasabye yuko hajaho ico twokwita la chambre d'appel muri tawando commerce byaciye bijaho turasabye yuko hajaho amategeko y'ibya rwasi tura concurrence byaciye bijaho turasaba yuko rero n'ubundi n'ibindi byose bikenewe byonyaruka kugira ngo tunyarutse uyu murindi kugira dushobe gushikira mbona kazoza nabo gitsa bakore barunokewe uceje gihambaye hamba twedeza ambassadeur waje kurindira abandi bagwiza tunga babona ko abo mu gihugu hagati bamerewe neza kandi bavuga bati nimuze ibintu bimeze neza kuri twe tuza kubivuga rero citosa nyakwa mushikiranganje b'imigenderanire ubona kugira vyorohe wewe ugiye guserukira Burundi mu makungu uvuga uti ugiye ko ya diplomatie économique watubwira binyaruke ibisi tugura ariko aravuga ubona hari akantu mwongera ko kugira ngo vyorohe baze utera kamo bakumva boje novuga ibintu bibiri mu kurangiza icambere nuko abarundi borandurana n'imizi ibintu byo kuza barasaba abagwiza tunga kava mahanga yo baje ngaha baje gufata imigambi ngo je ndo nkamwangahe naya imbere yuko dukorana ico kintu rero uko abagwiza tunga bakava mahanga benshi barazinanye barakorana iyo umwe aje ukamusa amafaranga asubiye inyuma avuga ati kiya gihugu sico kuja namwe mitahe cyo gituma rero ibyo bintu byoranduranwa n'imizi ye n'icubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi abiriko asige ko natwe abakorera muri leta tubanda duhimiriza abarundi kurandana n'imizi iyo ngendo yo kuza barasaba amahera abantu baje baza imigambi mu Burundi ica kabiri nosa nuko uyu iri huriro rukokoma rizoba ukwezi kuza nuko abarundi okwitegura kwakira abo bashitsi babakirane neza kuva kibuga c'indege gushika mu mahoteli gushika no mu nama bafate neza kuburyo basubiye inyuma muri abo igihumbi c'amajana 5 bazoza iyo bakiriwe neza burya ntihabura 5% 5% igaruka ije nkabarukera rugendo urumva rero yuko umuntu wese umurundi wese afise uruhara kugira urubanza rugende neza ahari hose murakoze ale dusozera hari akantu ko koroherezwa honorable Suguru yabivuze n'umushikiranganje w'imigenderanire arakavuze ngomba ku kantu mugahereze ko muri babiri mu biro by'umukuru w'igihugu no mu bushikiranganje bujejwe gutunganya imigambi ivyo byose kugira bishoboke ivyo ari byo byose
mufatiye ya mbere mwebwe kuvyo korohereza abantu bose bazuza muri kugira abantu bagomba kuzana imitahe kugira borohezwe ayo ma procedure ibiki ntidusure nka bimwe vya marché public kuja ngo bimara ngo ibiki n'ibiki ibinjana umuntu azanye umugani wa sugurora ivyo ati uzanye dossier babone ko ifise une urgence bayitraite avec diligence Rego menaye ko ndavuga ni icyo notangura kuvuga nuko nta rugamba rw'iterambere rubure nzitizi kimwe mu nzitizi dufise ni ico kijanye na efficacité gouvernementale ni dukora ibintu ku gihe nari nabivuze nk'itangura nico gituma rero twiko turashaka ingufu nyinshi muri amélioration des capacités institutionnelles ari ibintu byinshi hari abadakora neza kubera batabishoboye aho bibonetse bigeragerezwe basubirizwe hari abatakora neza kubera iyo ngendo mbi bafashe yo kugira ibiturire canke yindi abo nyine basubirizwa twavuze yuko bahanwe hapana gusubizwa gusa bahanwa bamaze gusubirizwa ni byose birajanye kuko baze guhana numva baragusubiriza ico nayiko ndavuga yuko ugiye kuraba muri izo nkingi zose nange ndavuga birimwo biraboneka neza ubu rero cyo dusaba nuko umuntu wese yo kumva yuko afite icyasabwa namba genda umukozi wa leta idosi kinjiri wanje menye yuko ndayiha urgence sindayimarana indwi zibiri zitatu canke nakabanze kuza kundondera mukuru w'igihugu yabivuze neza waraga telefone ntarabo sindayikorako egome yarabivuze neza umaze igihe utarishura ikete baguhaye ni presumption ya corruption abanza ndondere iyo rero bizotuma dukora iyo jejwe tworohereza abantu ni mu gihe tuzotahura kandi ryajambo rivuga ko tien agent public suko twambaye amakostime duhambaye abantu nuko icyo tuzuba tumari abene gihugu nabo bazuba batwituye vuye hanze nibaza rero yuko mu bijanye no kuborohereza cyane cyane tuzimiriza abashikiranganje au niveau sectoriel gukora bategeza gukora natwebwe turagerageza gufasha abatwituye kugira ibintu bishoye kunyaruka boroherezwe murakoze cyane yakuba mushikiranganje ujejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta nabonye mwatse mufata ikaramu mubanza kutwandika kugira ntibagira ko mwibagira cyane abaso namwe nivyo inzitizi ziri nko mu bintu nk'itatu hariho mu bantu ko abantu bakora ibintu byose abantu rero nkuko yabivuze hariho abantu baraka gukora ibintu kubera umutima mubi akandi babikora nabi kubera ko batabishoboye rero avyo bice bibiri byose turabikorerako ku batabishoboye ubu twatunganyije inyigisho nkaresha bwenge kugira ngo hagire umuntu azoreka gutunganiriza umuntu nuko mwabonye ko ubundi twatanguje urugamba rw'inyigisho nkaresha bwenge ku bakozi bakora cyane cyane ku bijanye n'amasoko ya leta maze kandi bakunda guca ibiturire aho rero ni kimwe mu byo leta ikirakora kugira ngo iduze inguvu z'abakorera leta batunganiriza abene gihugu hakaba rero nawe rero bakora bakaboko basanzwe bafite ingeso mbi nabo umuti wabo no kubahana aho naho murazi aho nyine cyubahiro ni leta yose ihagaze nuko ubu atamuntu yemerewe yogira ikigongwe ariko asaba igiturire umuntu aje agana igihugu aje gukora ibikorwa by'iterambere ivyo rero ivyo biratomoye neza ubikoze murazi ko by'ukuri ahanwa murazi nyene ingingo amaze gufata nyene zingana hanyuma hariho icya gatatu n'amategeko navuze ko amategeko akenshi arawugara ibintu amategeko menshi akarasubirwamo hari amategeko twasanga yakoze ku ngoma ya cami uretse irikirasubiramo yose yashira ku gihe kugira ngo yajanishe n'ibintu tugezemo hanyuma kandi yuguru atume ibikorwa bikorwa ku mugaragaro ya transparency hari ibintu wasanga kera binyegeje bya leta ibintu hagira uraba ubu byose biteza gukorwa ku mugaragaro hanyuma cya gatatu rero ni ibikoresho ubuhinga n'ibikoresho tugezeko leta maze ko yafashe intumbero yuko ibintu byose leta ikora ibikora mu buhinga bwa none la digitalisation uwe niyo twa turabikorera ko cyane birafasha gukorera ibintu ku mugaragaro hamwe no kuronka ubuhinga bwa none rero ivyo rero tubishize hamwe turizera yuko mu gihe kigufi cyane ibintu bishobora gukorwa neza ku mugaragaro binyarutse environnement des affaires igatuma igashoreka kumera neza hamaro nka sozera nsaba ko byukuri abarundi n'abanyamahanga bakorera mu Burundi bo kwizera leta bo kwizera leta kuko byukuri leta ikashamo inguvu nyinshi kugira ngo
umurindi w'iterambere by'ukuri tushikeko kandi tushike ku iterambere rirama nk'uko biri muri mbona kazoza no muri iki gitabo kirimo imigambi iterambere y'igihugu cy'u Burundi. Ariko bikomeye tutavuze nkundiye nyakubahwa munyisha makuru nuko iki gikorwa kizoba kirongowe ku rwego rwo hejuru n'umukuru w'igihugu. Hari abagwiza tunga benshi bakava amahanga bagiye bafise amahera aboneka iyo umukuru w'igihugu atabashigikiye cyangwa ataje canke bamwiboneye bituma birabizeza yuko imitahe yabo izo bikingiwe. Nico nashaka kongera ko murakoze no kuri uyu mwizero mbere n'umuco mutanze turangirije kino kiganiro tukengurukire abatumire bari bitavye kino kiganiro umushikiranganje Audace Niyonzima mujejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta mwakoze kubona mwatwitavye. Mwakoze namwe kurutumira dukengurukiye n'abari ko badukurikirana amatubasaba ko mwobandanya mudushigikira mu gutegura irikoraniro kugira ngo rizoshike kwihangiro leta yihaye. Dushimiye kandi umushikiranganje Ambassadeur Albert Shingiro hajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mwakoze namwe gwe kutwita. Murakoze cyane nanje reka nifatanye na mugenzi wanje Shimire ndabashimiye ko namwe aradutumiye mu kiganiro ciza kigamije kwereka bene gihugu bariko badukurikirana ingene inama rukokoma ikirategurwa twongera dusaba kandi abarundi bose ko bashigikira murakoze cyane dushimire na Alain Ndikumana n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe gutunganya imigambi n'ibiharuro mwakoze namwebwe. Murakoze cyane namwebwe kubona mwasuye kudutuma ko ngira dushaka gutanga umuco kubiko birakuba kubijanye no gushirwa mu ngiro yino mbona kazoza. Twongera tubasaba nkuko babivuze yuko mutovuga gusa kino gikorwa tuzokora mu kwezi kuza muga mubandanye mumenyesha bene igihugu biri muri mbona kazoza kuko ni gwabo 2060 benshi muri twebwe rashaka gusanga tutazuba tukiriho muga abana babimenye iyo bari ko baraja. Murakoze no kuri iyo nkebuzo nibaza yuko tuzobibandanya. Ndangize nshimira Honorable Olivier Suguru arongoye urunani rw'abagwiza tunga mu Burundi bahurikiye muri CFCB mwakoze namwe gwe ko twitaba. Mwakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro ndetse nshimira cyane abo twagirana ikiganiro n'abariko badukurikirana kandi twongere tubemereye yuko n'ikindi gihe mwadutumira yabishikirije umuhanuzi mukuru w'igihugu turafise n'ibindi vya umuzinga deto ikindi kiganiro ko dushikirize abene igihugu n'abarundi bose kubivuga ngo kirivuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane reka nanje nshimire abo twakoranye mu buhinga bw'ivyuma nongere nshimire vyimva mutima mwebwe mwese mwafashe umwanya mugakurikirana kino kiganiro naho utaha.